Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Umukuru w'umugambwe Sahwanya Frode Bunyakuri Ragidandadaye Kefa Nibizi arifurije abarundi bose akifuriza n'abanyamugambwe biwe mbere n'abanyamahanga ba mu Burundi umunsi mukuru mwiza wa Noeli n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2001. Kefa Nibizi akongera ko mbere ashimishwa n'ibikorwa vya leta nshasha. Reka tumwumvirize. Murakoze. Ubwa mbere twagomba tuvuge yuko uyu mwaka turangije uyu mwaka wa 2020 ari umwaka kumbure turangije neza kuko turangije igihugu cy'u Burundi kiri mahoro n'umutekano. Turangije kandi hariho intambwe zitari nke tumaze gutera tuzifashijwemo na leta shasha, leta nkozi kandi leta mvyeyi. Naho muzi yuko nk'umuvyerekeye imigenderanire yifashe neza kuko hari ibintu byagiye batera imbere nko kubona akanama kabonekejemo n'umutekano karadukuye ku rutonde rw'ivyigwa naho kanama mukamuzi kandi yuko nishirahamwe rivuga igifaransa francophonie ryadukuye kwihano ryari ryadufatiye tukabona yuko hariho intango y'imigenderanire hagati y'Uburundi n'igihugu cy'u Rwanda eka mbere n'ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya. Tubona yuko rero ari intambwe nza dutanguye kandi dutanguye n'umurindi mushasha mwiza wo kurwanya ubukene ubazanywe na nyinshubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ku bwacu rero turashima bwa mbere ingende turangije umwaka mahoro n'umutekano, abarundi babanye neza haba mu butandukane bw'imigambwe, mu butandukane bw'amoko, amadini, intara, nta hamwe twumva ko bari korajyana n'abanyepolitike mbere uravye muri no misi bakaba babanye neza icuka ca politike kigizwe n'amahoro n'umutekano, abantu batekanye kandi batekereje. Kubw'ivyo rero dufatiye ko nyine turangije umwaka twagomba ubwa mbere twifurize abarundi bose kugira umwaka mushasha mwiza, umwaka wa 2021 na cane mbere inzira guhemukanya kuri Ragidandadaye. Twifuza yuko umwaka w'amahoro ku barundi bose ukaba umwaka w'amata n'ubuki nkuko bivuga mu Kirundi. Ariko imbere yaho twagomba tusubiye gukeza cane nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu yizewe n'abarundi gaturongore mu myaka ndwi iri imbere. Tumwipfurize n'umuryango wiwe kugira amagara meza, kuroranirwa nuko Imana yomuja imbere mu bikorwa vyiza ariko arakorera abarundi kuko murabizi yuko umukuru w'igihugu namufasha batekaniwe bituma bakora neza, akorera abarundi gutyo igihugu yatera imbere. Tongere rero twipfurize ko nabivuze n'abarundi bose kuguma mu murindi mushasha w'iterambere twashizwemo na leta shasha yitaziriye leta mvyeyi kandi leta nkozi. Tubasabe yuko rero umuntu wese yoshishikara akora n'umwete abakorera vya leta bakirinda gusesagura ubutunzi bwa leta, bagatumbereza neza imigambi ntagiye n'umwe asubira inyuma. Kuvyerekeye igihugu twifuza yuko mu mwaka tugiye gutangura amahoro n'umutekano vyo kwiyongera gusumba uko vyabaye muri uyu mwaka urangiye kuko nubwo ababijeje bagiye barabikora gose neza bazuka twagiye turaca mu mugabo tukaburizwamwo n'abijejwe. Twifuza yuko rero uyu mwaka woshika atamundi numwe utanguye atamuye numwe usaba kwiyumvira gukoresha igikenye ubushikiza ivyimviro vyiwe vya politike. Ikindi twifuza nuko kumbure n'abagifatira ibihano Uburundi na cane nk'aba bari mu ishami ry'ubumwe bwa Buraya nabo nyene babihagarika kugira ngo dushishikare turi mahoro n'umutekano kandi dutungane n'uvyerekeye ubutunzi nkuko bisanzwe bimeze n'ino misi ko turatera imbere. Nibaza ko ari ivyo rero twokwifuriza abarundi bose. Twifuza yuko intwaro ya demokarasi ishishikara itera imbere, abamenyesha amakuru akazi mu myidegemvyo, abanyamigambi bagakora mu myidegemvyo, ivy'agatekazi na muntu, ivy'imyidegemvyo, ushikiza ivyiyumviro bigatera intambwe
nk'uko tubona byatanguye neza. Ni mu ncamake tukwifuriza abarundi n'abanywanyi bacu. Hari akantu nyene muzohava kumburengera muhura n'abanywanyi banyu muyage murabe ingene umwaka wagenze. Murakoze nivyo mu ntango z'umwaka tugiye dutangure mu kwezi kwa mbere turatekanya guhura n'abanywanyi bacu baduserukira mu ntara zose n'ivyashoboka n'amakomine tushiremwo kugira ngo turabire hamwe ingene umwaka wagenze ko murazi yuko ari umwaka w'imikwa vyinshi vya politike na cane bijanye n'amatora twongere kumbure twiyumvire ibikorwa tugiye gukora mu mwaka ukurikira mu ntumbero kwitegura amatora zo mu mwaka w'ibihumbi 2025 y'abashinga amateka no mu nama mpuzajambo z'amakomine vuba rero cane tuzokorana ikambere namwe turatumiye muzoze kudufasha mu ivyo bikorwa. Muvuze ikinyene cy'amatora yimirije burya y'amatora heze ayandi abatanguye mwatanguye kwikazanura nyene mu vy'amatora. Nivyo twababwiye yuko mwo mwana tuzogira azora mubonano ubwa mbere ukwifuriza imwaka mushasha mwatwongere turimburire hamwe rwego rw'igihugu ingene vy'amatora arangiye yagenze tuzonavaho twihaye programa ndende yo gushika mu mwaka wa 2025 ariko dukuremwo ibizokorwa mu mwaka w'ibihumbi 2021 kumbure mu ntango z'umwaka kwika turimbura aho twagejeje n'ibindi tuzokora ko twifuza yuko amatora mu mwaka wa 2025 toducika tuzoyatsinda mu bashinga amateka no mu nama z'ojambo z'amakomine. Ndabashimire nongere naje ndabifurize Noheli nziza n'umwaka mwiza. Naje ndabashimire cyane ko mwemeye kuza kugira ngo tushikirize ico ivyifuzo twifuriza abarundi umwaka uco tangura. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.